Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha. Reka mubanze mu gatoya dukurikire aya majwi atabaza. Uyu mukobwa n'umurundikazi ari muri Saudia, amaze y'umwaka wose. Baramwatse telefone, ntibamuhemba, nta telefone afite. Ndabasabye umuntu wese aza kubona iyi foto ayishire mu yandi mu groupe kugira ngo abantu biwabo bamubone. Abiwabo bibaza yuko yarapfuye, ariko ntago yapfuye, arahari. Ifoto yiwe ni umukobwa w'umukenya, niwe ayitanze umukobwa w'umukenya babana mu ngo rupangu. Baramugaranye, nta telefone agira, ntibamuhemba, amaze umwaka wose. Abiwabo n'uguheba ngira barahebye. Umuntu rero aza kubona iyi foto ayishire mu yandi magurupe, ayikwiragize mu yandi magurupe kugira ngo bene umuntu nibamumenya, hanyuma inomero irahari. Inshuti zanje bakunzi munkurikira kuri chaîne, hari abantu baba bibaza je impamvu nahisemwo kuza ndafasha abantu bari muri Arabia Saudite, bakibaza ngo bikabasiga. Hari n'abambaza ngo kubera iki wigora cyane ngo uri kurakorera amahera. Imana yo mwijuru nta nikingoro mba ndiko ndakorera, nta nifaranga ritoboye hano kuri chaîne Daniel Mugisha. Jewe hari baza ngo ngo turahembwa ngo ibintu dukora, n'ukuri kw'Imana ndabarahiye kandi n'ubwa mbere ndababwiye nta mafaranga ndiko ndakorera ngaha. Igituma ndabafasha ibi bintu je birambabaza kandi cyane. Umuntu avuye mu Burundi azi ko agiye gukira, guhindura ubuzima, akagenda yagerayo agacamara umwaka ariko arakora, se na nyina batavugana, abana, umugabo, aho ndavuga ko bubatse batavugana. Ya ofisi yamurungitse muri Arabia Saudite yaritoreye inoti ishira ku mufuko, ica ireka no kwandika message ibaza kuri maktab, ibaza ko uwo muntu yoba gihema. Jewe rero bino bintu ndavyumvise birambabaza cane. Muze mugombe murabe ko muze kuraba kwishene. Natangiye gukurikira bino bintu leta itaratangira kwarungikayo, hari mu mwaka wa 2018 niho natangiye gushaka video ya mbere y'abantu bari muri Arabia Saudite. Mbabajwe n'ukuntu bariko barigenza nabi, bagakura impuzu bakaja hanze bari gusa, bakabahenda ku matelefone, bagaca babwira ati mpereza ubwambure, babubahereza, bagaca bababwira ati utampaye amafaranga ndabushira muri groupe. Umukobwa kubera kumaramara, murazi ko imico yacu dutinye kumaramara, bagaca babishira muri groupe, bagaca babaha amafaranga, bakabona kureka kushira muri groupe. Hari n'ababishira muri groupe babahaye n'amafaranga. Bimaze kumbabaza nca ntangira kuza postinga abigenza nabi. Abantu bamwe barantutse, mu nyuma barankunda, bavuga ati nukuri badufashije. Wanashaka reka ndakubwire, ubu hari abakobwa muri Arabia mubona bakunda gukora impuzu, ubaza ni kubera iki? Naho babibonye. Narabishira muri groupe ntamaramara, nkabishira kuri Facebook ntamaramara, nkavuga ati aha bazokira. Hari abantu bibaza ngo ngomba kubagirira nabi. Oya, narashira ku impanuro, nta video nakora ngo yanashyize ku impanuro, nkabagira inama ati wewe ukorera amafaranga yawe, yakorera uyegeranye umwaka uhere canke imyaka 2, hanyuma nibamara kontra uca utaha. Ayo mafaranga yabagure parcela wubaka inzu. Nimba ugomba umugabo kuri kaminuza uzomuronka kubera uzoba ufise diplome nawe, ariko kora umuntu muri kuri rezo zose wazo munugikira amafaranga utamuzi, azokwiba. Niyo azoyubaka azoyandikako, niyo ataha mugire divorce, niyo muzomwagize mariage mugabure yirongorero wize, zamwambara ibirato bibakwiye. Ngo nabasuzuguye, ngo atuvuze nabi. Ubu abantu ka bose benshi barabaye abagenzi. Ivyo nakora rero ntigwara urwanko n'urukundo no kubakebura. Ubu vyaragabanutse, mubona abantu bagikora impuzu cyane, kirese bashasha n'abashasha. Ubu ndabibasanza mu magroupe, uwabikoze shashira muri groupe ni isaha ntibintera isoni, akabona ati kumba umuntu muraganira abo bimuhereza agashashira muri groupe, agaca bireka. Ndazi ntabuze umuntu yavyigiye aho hantu no muri groupe, no muri commentaire mu bimbarire ngaha kwishene. Ndazi ntabuze uwigiye ngaho agaca biheba.
kubikora rero ntigwari urwanko, rwari urukundo, gutabaza. Iyo numvise uhuye n'ivyago ndamutabariza n'akazi nkagahagarika kubera yuko mbabazwa n'ivyago mpura navyo. Ibaze iyi nkuru twumvise, ni umurundikazi ariko aratabarizwa, amaze umwaka muri Arabiya, ntahembwa, yaratswe telefone, ntavugana n'umuryango, hariho agence yamurungitse, iyi nta nico ibwira umuryango wiwe, nta nucyo ibwira n'umuntu n'umwe. Nagerageje gutohoza kugira ngo menye uyu muntu, naramumenye, abiwabo ngo bararize barihanagura, bazi ko yapfuye. None agence yamurungitse ubu gute? Aha ntihari kwiye guca icariya kuri ya agence yo muri Arabiya, bagaca batelefona mu bosi we ko nimero ziri mu mashini, bakamubaza ati umuntu twaguhaye itariki iyi n'iyi n'iyi ukwezi uku n'uku n'uku ameze gute? Ntavyo barakora. Kandi ibi bintu barinda bamwaka telefone bikarinda bigira kure, yarabanje gutabaza, yarabanje kubivuga. Iyo ndabivuze rero je ncamba umwasi n'aya ma agence ngo ndiko ndabinjirira mu buzima. None nimba mutabafasha mugomba dushe tureka. Wowe uhembwa inoti kubera ko warungika muri Arabiya, mugo ntubasahantu bataye bagiye ku kazi, uzobwiza kumenya ko bariye nuko boze nuko bagwaye nuko bavuwe. Ivyo bintu na leta mu kubaha lisansi banza kubibabaza. Ntimuze niko gusanga abakozi mutabizi, ntimwibaze ngo babahereza ryo ruhusha kugira ngo bajane abantu muri Arabiya atakintu babasavye. Leta ibanza kubwira ati okay, zana kosyo y'amafaranga uzogira ivyago, amafaranga azomukura muri Arabiya gushika mu Burundi nayo uzoba watanze. Hari miliyoni batanga menga 50 zikaja muri ku konti ya BRB. Iyo habaye ikibazo tukavuza induru ngaha, ubushikiranganje bukabibona, buraheze ukavuga ati abantu bawe gute hariya, bagakora muri ya mafaranga nimba bakora musinzi. Ariko narumvise ko bataratangiye kuyakora mu kumbure, bavuga ati batanga amafaranga bakabazana, abantu bagataha bakavayo. Niyo mpamvu leta n'umuvyeyi, mwavyanka mwavyemera, leta n'umuvyeyi ntishobora kumva ko umurundi ari hariya muri Arabiya ariko arasegereza rimwe barabara, canke ari umurundi ngo nyene ambasade yabimenye ngo yikawusha rya masinzire umunsi umwe imisi ibiri. Oya, nukuri iyo bibaye vyinshi n'umu ambasaderi bishobora kumukwegera aca bikurikirana. Niyo mpamvu rero mwe mukwiye gutunga inimero ya ambasaderi w'u Burundi muri Arabiya, mukaza muramubwira ibibazo muhura navyo vyose. Mubonye uhuye n'ikibazo, mu nimero mukwiye gutunga amatelefone yanyu ni maktab yo muri Arabiya, yo mu Burundi yo mwaje muva iriya agence, bena nimero ya ambasaderi niyo ya mbere, ambasaderi w'u Burundi muri Arabia Saudite. Abantu benshi ndabavugisha bakamira ngo ntibafise, ntibibaho. Nzoyishira ko ngaha muyibone vraiment, mbere nzoyishira hejuru nje vuga ati ambasaderi w'u Burundi muri Arabia niyahinduka nzoyihindure, ngomba kuyishira ko ngaha ziba zibiri. Iyi wanje ni ambasaderi muri Arabia, kubera yuko mugize ibibazo mubwirizo gutelefona ambasaderi, atabitavye mukabitubwira, tukavuga mukaduha audio mwamurungikiye canke mwamuhamagara kanka kwitaba, tukabashira hanze ati ambasaderi yase kwitaba abarundi bagore muri Arabia Saudite, agaca avuga icyo yagiye gukorayo, kuko tweko tutamutinya ntituba tumututse. Oya, ambasaderi n'inshingano ziwe ngo akurikirana abarundi bari mu gihugu akoreramo. Ivyo niko bimeze. Rero je ndababazwa no kuntu hariho abatabikora. Umu ambasaderi dufise uyu munsi muri Arabia yitwa Joel, arabikora, aragerageza, nubwo atanyambibura gahonze aragerageza. Ariko aba bantu barungika muri Arabia n'ukuri kw'Imana barateye isoni. Beshi n'inshuti zanje kubera namaci ibintu byabo hanze, turavugana, turandikiranira, mugabo nyene nkoze nk'ibi nta nishaka kunezerwa, jewe sinjejwe kubanezereza. Oya, namwe murumva ndiko nderekana ko umurundi ari muri Arabia yahuye n'ivyago, hanyuma agence yamurungitse kana kumwitaho. Murumva ko abantu batonkunda vraiment, ivyo muravyumva namwe. Ariko nta nico bitwaye, jemba ariko nakora igikorwa c'Imana. Niyo mpamvu rero ndabahamagara kubika nimero ya ambasaderi w'u Burundi ari muri Arabia, kubika nimero ya ijya ofisi yagukuye mu Burundi ikurungika muri Arabia. Uhuye n'ivyago
ubwa mbere hera kuri ambasaderi, hera kuri agence aza kugufasha, igenda kuri ambasaderi, nuko urutonde rumeze. Irya agence yiyo muri Arabia uba telefone ati mfise ibyago nibi batavyemeye yo mu Burundi yibwire, batavyemeye ambasaderi, twebwe tuba banyuma ntituze tubinjirire mu kazi. Mugo ubonye batakubajije cuja kwa Daniel ati ehe na audio nabarungikiye, ehe n'izindi banyushiye bantuka, none tugire gute? Hama tubishire hanze, bamwe mu bushikiranganje hariya hejuru bavyumve, bumva ukuntu babaryagagura kandi bajejwe kubafasha, hanyuma baheze babafashe. Ubushikiranganje buje kubafasha kugira ngo muve mu vyago murimwo. Nk'umuntu ari muri Arabia arinze agera ahantu asaba avuga ngo nshaka gutaha, yumvikana ko aba yabonye ko atandi mahitamo asigaranye. Si ukuvuga ngo bagiye muri Arabia kugira ngo atahe, oya, arinze avuga ati nshaka mu ntane mu Burundi. Yaravye asanga ntandi mahitamo asigaranye, asanga nta kundi yo bigenza, ahitamo kuvuga ati basi notuma ntaha nkaza kugwa mu gihugu cyanje. Kugera ngaho rero ni ikimenyetso cy'uko yabuze ubufasha, yabuze gitabara. Wowe utamufashije wari ujeje kumufasha, ikoso ririmo, vyemere. Ikindi kintu novuga, ndazi ko bagira akazi keshi, bano bantu babarungika bagira akazi keshi ndabizi, ariko nama numva ukuntu mu baryagagura iyo babituye nkumva ndababaye. Hari abarungika audio nishavu n'umujinya akavugana n'uyo muntu, ariko yishura umuntu ariko amubwira ko amaze iminsi 3 atariye, ariko yishura umuntu avuga ko ari karakubitwa, ariko yishura umuntu ari kararira, canka ariko yishura umuntu yumva ari mu munezero. Je bigaca bimbabaza. Ivyo rero je sishobora kuvyihanganira, umutima wanje uroroshe cyane ukumumbona. Iyo mbabaye n'amasozi ndayakorora. Mumva ko rero nko kumva nk'uyu muntu ibibazo. Ariko rero mu kurangiza namwe murafise amakosa rimwe na rimwe. Hariho abantu baza bakaduhenda bakavuga ibintu kubera ko bifite iyindi migambi, hanyuma bikarangira ubonye ko vya bintu bwari bubeshi. Ndashaka gutanga akarorero. Hari umuntu musanga abonye ku kazi atameze neza, agatangira kuvuga amajambo kugira ngo yerekane ko kumeze nabi ku kazi, kandi mu by'ukuri atari habi, kugira ngo aronke ukuntu atoroka. Vyama birangira utorotse atorotse. Ariko rero ni bake batoroka bagahura n'umugisha. Ngomba cende hagira ngaha ndagiherezako. Imbere yo kuja ngaho ukavuga ngo ntibangaburira, bakugaburira ubesha, ni bibi. Hariho utuntu bwizwe kubana natwo, niyo mpamvu mwamubona ndabazanira ngaha batumire bari muri Arabia, bakavuga ati jewe nkigira ku kazi ntibashobora kundisha ibintu ntashaka. Umwara bakubwiye ikintu 1 2 3 ukacemera, n'ubwa 4 uzocemera, n'ubwa 5 n'ubwa 6. Aguhaye inge sigaje 1 ukazirya, uzozirya n'ubwa 2 n'ubwa 3 n'ubwa 4 n'ubwa 5, kubera zoba yabonye kuzirya mbere uzikunda. Zanke ubwa mbere akiziguha ntazozikongera. Vyanke no kuri maktaba bababwiye, wewe wahisemo kuzirya zirye, kuko ni mu muco wabo, kuko nabo barasigaraniriza murantunga. Umwe arajya agasigira uwundi, uwundi arajya agasigira uwundi ku isahani, nk'umugore n'umugabo bakarya, abana bakaza bakarya mu nyuma barira ku isahani imwe, canke kandi barisha intoki, canke umupapa n'abana bakarya, umugore nyina w'abana akaza kujya mu nyuma ivyo basigaje, kandi ntibarya ngo basigaze ku ruhande, baratobanga. Uwo muco kuri bo nta ngorane. Yega si twebwe twirimira indya, n'ingi ubonye zitameze neza ushusesa, bo bazigura amahera. Burya indya n'ikintu bagaciro gusumba ibindi bintu vyose. Niyo mpamvu ubona n'indya batazisesa kenshi. Rero umumenyereje ikintu Mwarabu, hano namanazanye abantu bakabivuga, narazanye Riziki, narazanye n'abandi baravuga ukuntu babayeho. Ugishikayo ubwa mbere baguhaye indya basigaje zanke, genda uzisese. Abona umubwire ati ndajanye muri wasikani, je singi ibyo basigaje. Abisubiye uko nyene cu telefone hakiri kare. Ubonye vyanse mu maguru masha baca mu telefone ati kuva shika ngaha amaze iminsi 3 ntararya, umuhe ivyo usigaje kandi ivyo sibyo siko bimeze, twebwe barigira barabarurira. Baca bahindura. Hari wambwiye ati je naravyanse iminsi 3 nkihashika. Umunsi wa 4
baciye baje inama bavuga ngo bazoza barura basigariza ivyanje mu isafuriya. Ubu niko babigenza kandi babanye neza nta kibazo. Mu bwa mbere yiricwe n'inzara, iyo abirya naho abarya ivyo basigaje n'isaha. Mwebwe bafata nk'iyarara ivyo mubimenye. Ntuzogende wisiga wimonora wigira icyo ngo barankunda ngo ndi mwiza. Uri umwirabure ntibibaho. Babona kuri yarara. Kandi vraiment nturi yarara, wavuye mu Burundi ufise abakozi, ufise inka, ufise n'igipangu cyawe. Mugabo ivyo muri Arabia ntibabibona. Wewe baragufata nk'iyarara no kukwica bashaka kukwica haja guta muri Kizibara hariya muri cya gishashi cirabura mu ikiyarara. Nta gaciro baguha. Rero wewe mufana kazi ntuze ko batwengera uze ngo barabuze no gutwenga murabizi ko hagiye nka mabuje nka kumutwenga kugira ntimumutwara umugabo yanka ko wigira wisokoza wigira neza kugira ngo ntube mwiza ngo bagushime bagomba nyine umva ni kugusuzugura. Wewe rero menya ko wagiye guca amafaranga we mukobwa wiciye amahera gusa ukawuke ivyo kwisiga ubireke woge imishatsi igomba ishinyaraze. Bobo bakora kubona bakorera akazi ntibaraba ngo imishatsi ngo yashinyaraje ngo ivyara ngo vyabaye birebire. Ivyo ntibabinezwe bakorera akazi. Mugo nimba ufise njya ivyo ukora n'intoke ugakoresha intoke kamera inzara urazisha kugira ngo ntuze kubaha imicafu yo mu nzara. Mugabo byo kuvuga ngo kwimonora ngo kwisokoza ivyo barabinezwe. Nimba bikora n'akazi kawe ariko ntibabinezwe. So rero iki ni ikindi kintu babwira. Icyo umenyereje umwarabu nico nyene amenyera. Umenyereje kubirya azokwama biguhubirye kandi ntuzonapfa. None wopfa ubiriye wopfa ntihari ababirya. Hano nabo nazinye avuga ati jewe ndabirya neza kuko araho nigeze kuba ndanavyipfuza ndabibura. Ati nahoze muri Omania ntimwamumvisa aho hefa ariko arashinga ntaye. Nahoze muri Omania nari narabuze umuntu ivyo ndya. Ubu naraje muri Saudia nsanga ni meme system nicyo kimwe. Ndabirya kugira ngo mbeho n'akanoti ndagace nzorya neza nataha ntabayeho. Shambere n'umuntu asa neza cyane afise na fresheri ndakubwiza ukuri. Agapusi yo gatungwa n'ivyo musigaje mutaye muyara uraza kuno gasanga asa neza karabaho. Rero nubwo tutari bikoko mumenye ko bashaka kubisigaza ukabirya mu gihe bishatse canke mu gihe base kubivako nta kundi. Ugeze heza naho batabiguha bamenya ko uri umuntu kuko hariho ukabaho nyene nkuko nyene navyo urumva ko biba ari umugisha uhuye nawe nuko. Hanyuma ico norangiriza ko niki? Ico norangiriza ko nikijanye no gutoroka. Amahigwe canke umukoshi wo gutoroka. Gutoroka atari umukoshi urimwo nta mahigwe arimwo. Jewe hano ndabavugira ndumuvugizi wanyu. Mugabo ntimugire ngo jewe sinzi ingorane muhura nazo n'amakosa mugira. Iyo ugize ikosa ugatoroka bivanye nabo bwite wasakazi canke bifise mu mutima. 9 ku 10 bahura n'ivyago. N'abantu bakuzosanga baratorotse barageze ku ndoto zabo. No kuvuga ngo naratorotse ndagenda ndagumayo sinafatwa. Canke ndo nkahantu heza ndahembwa neza canke ndubaka inzu yanje ndaheza ndi muri gutoroka ntari muri kontra nibaki. Hari habo mvise je tuvugana aragenda agapiga amezi 5 ari ku mudarara. Mu mezi 5 agakora amezi 2 umudarara aguma avuga buri kwezi ati amafaranga y'inzu kuko nabo bapanze ivyo ntumubwira nayo kurya. Iyo utagiye kumena amazi muri ngo baca bagenda mwibarabara bakora uburaya ndakurahiye usanga uwagumye muri kontra agusumbye amafaranga. Ndabahanuye hano uwitwa Mugisha umudame yitwa Mugisha yatashe muri Arabia. Hari ibiganiro ngaha yakoze yerekana ukuntu umuntu atorotse abahomvye. Raba hefura za kubibona. Mugisha mazina wanje yerekana ukuntu gutoroka ari bibi. Iyo ugumye muri kontra uzomara imyaka 2 ajya amafaranga wagiye urakorera umaze kubaka inzu kugura parcelle no kubaka inzu kandi neza nziza. Utorotse umenye gushira gucufatwa 5 kwezi uramara canke ukayakorera ukwezi guheze ukabura uyakurungikira amafaranga
hanyuma ugaca uyahereza ntuzenya ari agaca yarya, cyangwa ukayahereza ba badarara bamwe ba rusi baba bahenzwe n'abarungika amafaranga bagaca bayabarya, bagaca kugira ngo amafaranga yatakaye. Wakoze amezi nkangahe waratorotse. Kubera iki? Nta muntu ashobora gufasha kurungika amafaranga waratorotse, kuko abari muri kontra umubosi wabo arayabarungikira, ivyo baravyumvikanye. Sinzi ko mucyumva neza. Urumva urashaka gukora ya mafaranga wakoreye yose agaca agenda hovyo. Umuntu nemera nuwatorotse kubera ingorane. Ndafise abantu bamaze guhura n'ingorane, nukuri no mu gutoroka bakansezera, kuko twanatabaje maktaba ntiyabafasha, tugatabaza ambassade ugasanga nayo ntiyabitayeho kubera akazi kenshi n'iki canke kutabyitaho canke kutabimenya, agahitamo gutoroka. Umuntu abona pe ko amerewe nabi akagenda agashika yaja. Uwo rero niyo yohora n'ivyaga aravuga ati n'ubundi ntajya narindi mu vyago, n'ubundi sinahembwa, n'ubundi sinajya, n'ubundi narakubitwa. Bakavuga ati nibagombe bayatware nzojya y'Imana impaye. Uwo vraiment bavyumvikana. Mugabo nimbuzi kuri muri kontra uhembwa neza ayo makeya yawe, byinshi bibisumbwa na bike vyiza. Guma muri kontra, kora akazi neza, amafaranga uzorarungika mu Burundi ayurose, uzokora umugambi kandi uzotaha niteka, bazi no gutegera. Urumva banaguherekeze nabo bantu bo ngaho. Ariko nimba utorotse kugira ngo utahe uzobanza kugenda muri sakana, bagufate nk'igisuma bagufunge, wipfungishe, mara imisi yo gucunaguza ubone gutaha uje mu Burundi. Urumva babanze kugufata nk'uwatorotse. Hari n'abagenda kwifatisha bakanga kubafata, agapanga gutaha nk'umwaka wose agenda kwifatisha mu gipolisi. Igipolisi ukakinukira, niko nogereranya. Barakubona bakabona ntibakunezwe bakirenganira, kubera yuko nta mahirwe ubufise yuko utahira aho ushakiye. Ariko uri muri kontra, amaze kontra aca ataha. Naho abandi babwira ati gutoroka ni bibi. Amafaranga ukorera muri waratorotse abari makeya, kuko uyari hamwe inzu ayandi mezi ukamara igihe utari kurakora, kandi umudarara uguma muri hinzu, uguma muri hirasiyo. Aje amafaranga ni menshi nivyo, ariko n'igihe uje no ku mubosi ntayaguhe, akavuga ati yaratorotse nta uzoza kumburanye ntari muri kontra, agaca yakwima. Ugakora ati ndahamagara polisi, ugacuita mu gutaha. Hari wambwiye ati je bambwiye ngo mpamagare polisi canke ufungi bege ya utahe. Ati naciye mfungi bege ndataha ukwezi guheze. Pole sana. Uyundi ati naragiye ndakora mara ukwezi, hanyuma ukwezi guheze nakorera abasore baca bagira ibiraho, ati wase turakwica canke duhamagare polisi. Ati naciye ndavyemera. Ati namaze ukwezi nkora bamfata neza. Ati mu kwezi kwa kabiri naciye ntangira kuba umugore wabo. Bara abasore b'abanyamahanga nyene babarabo umugabo, uko babarabo umugabo bashaka bavuye mu bindi bihugu kera, kumbure bavuga icyarabo neza nyene, bamaze kuba nka bene gihugu. Ndavuga ati pole sana. Rero ivyago ni vyinshi, ibintu maze kubwirwa sinobidondagura ngo ndabimare. Gusa mwumve gutoroka ko ari bibi. Nukuri gutoroka ni bibi. Guma mu makontra. Hari n'uwamambaza ati none ntoroke ngume ngaho, ati guma ngaho vraiment. Nta muntu je nigeze ampanuje ngo gutoroka ngo mvuge ngo toroka. Guma ngaho, kuko gutoroka ni bibi. So nuko rero ndabashimiye ko mwashoboye kubana nanje. Uyu mushiki wacu amerewe nabi, mwumvise ugutabaza kwabo, aho wogira icyo bivuga karashobora kutwandikira. Mwumvise ko aragiye amaze y'umwaka, bamwatse telefone, ntahembwa, abiwe ntibamuronka. Wogira amakuru akwiye kuri we yoturondera, kuko twe twaragerageje kuvuga gusa kugira ngo tumenye ko ari inkuru y'ukuri. Ni inkuru y'ukuri, mugabo hari ivyo tudashoboye gushikako. Ariko inkuru igeze ngaha ndazi ko mushobora guca muturondera, kumbure mukatubwira ibitari bikeya kuba muzi. Murakoze, ndabashimiye. Yuko mumbona sinshaka guca ku ruhande, meze gutya. Nitwa Daniel Mugisha Muranzi, izina n'iryo muntu. Amulaki, mugire ibihe vyiza.